bakozi ba televiziyo FTV turahaye mwaramutse cyangwa imiro yamuherereye twagiriye bakwiye gutemberera umwigeme sinzi ko ari umudame aza kutubwira yitwa umudame ni sinzi umwigeme bitandukanye n'umudame n'umwigeme ntabyo nzi nje bibera byo ntabyo nzi guzana byo ko umwigeme wabimenye bitwe karabyara yes turemye ntarabyara bumva umukeneye ari ku isoko yes Dinye Delisia ndagwe kaze FTV kugira ngo ushobore kuganira n'abakunzi ba FTV kandi ashaka kumenya Dinye Delisia ninde akora iki. Ok, Dinye Delisia ndi journaliste kuri FTV nkabandi CEO wa Burundi Nkunda Company nkaba ndi Green Ladies Manager muri YC Green di bintu bya environnement protection de l'environnement donc MC ni byinshi bya sinobihereza gahandi mbe kugira utangure ijya societe ni company ni sinzi bitandukanye kugira ijya Burundi bwejo byakujemo gute byaheguhereye Burundi bwejo iri muri Burundi Nkunda Company Burundi bwejo ni izina ry'abana igisata c'abana abana kuva ku myaka 4 gushika myaka 17 ni kuvuga ubwana babuheze umaze kugira imyaka 18 ukaba umaze kuba mukuru hanyuma tubafasha kudevelopa impano zabo no kuvuga ngo gushira habona impano z'abana kubera babona iyo bariko baravuga impano kenshi gaha mu Burundi kenshi parce que ahandi mu gihugu baramaze kubona yuko n'abana baba bafite gushikira rero mu Burundi iyo bavuze impano babona abantu bakuze bageze nko cyo kuririmba coco ku bana ngo baravyibagiye no kumengo n'abantu bakuze gusa bafise talent ni byiza yuko umwana umufasha kuva akiri muto kugira ngo aze akure azi neza kariyeri yiwe amenye ati jewe byamuririmbyi cyangwa jewe ni journaliste cyangwa jewe ndibi parce que inyuma y'ishuri cyangwa wari wese afite iyindi tala yiwe Dinye Delisia twakubonye ibintu byinshi watubwiye mu journaliste ariko arayizi gito ko turakubona ku matele kubona ku masosiyete ko byandikanye byavuye ku byahereye oya hasi kuvuga ngo simboneka ni ikibazo c'umwanya kubera ko urabizi yuko umuntu akora ibintu byinshi umaze gukora ibintu byinshi bisabwa yuko utabikorera umwanya umwe umaze kubikorera umwanya umwe hariho ivyo ukora neza n'ivyo ukora nabi rero nico gituma nihaye umwanya nari maze iminsi ndi mu bintu bya Burundi Nkunda Company urabona ko ouverture nayigize vuba bwangu le 28 février no twaba tugeze tariki 11 donc byasabwa yuko nitonda byasabwa yuko ndabishirako umutima kugira ngo simpuruke antuka ntimwari kubona ijya shusho mwabonye iyo ntitonda rero ni DFTV iheba ko murabona ko ari yo ndimwe n'ubu ariho Musanze kandi nakoze n'ikiganiro no munsi kuko nibo bandenze nimba mumbona Dinye Delisia no munsi hariho barafiseho ukuboko kwabo nabo so rero ni question y'umwanya ni umwanya ukavuga ati ndiko nkora ibi ejo nzoba ndi muri ibi canke niko bimeze Dinye Delisia urakoze cyane kuduha umuco kuri ibyo turumvise ko Dinye Delisia muri minsi yaramaze iminsi ariko akorera Burundi bwejo company kugira ngo ashobore guteza imbere impano z'abana Dinye Delisia uyu munsi atubiganiro cyava kibaransingira muri chaîne ya DFTV kiboneka mbega Dinye Delisia ibyo bimva ko bishobora gucana ko abikora umwanya wo gutegura natabaza abana mugategura by'umenyesha makuru mbega ubwo bishobora gucana ntibishobora kuncana gato cyo gituma mu mwanya muvyita ngo kubura donc umwanya umwe murambura kuri televiziyo ariko mukambona mu zindi activity mukambura mu zindi activity mukambona kuri televiziyo so ibintu byose n'umwanya kugira rero ivyo nguza kubikora parce que sindi jenyine ndi kumwe n'abandi turakorana kuko urumva byose sinuhava ndavyihereza ko hari haba coach bo bazokurikirana abana sino jewe hajya ndafise nanje amabanga yiwanje nka CEO wa company sino ndabikurikirana byose oya hari haba bikurikirana jeje tuvuze umenyesha makuru bwawe ubitahura umenyesha makuru kubyaje ndabitahura gute umenyesha makuru wari wese so gutanga inkuru ariko hariho abamenyesha makuru
batanga inkuru bivanye ngira ngo ndazi murabigira abapaparazi n'abigira ibiki sino vrai umumenyesha makuru umuntu ashobora gutanga inkuru iyo itohoje mbega uri muri dushe nicyo kigwinje bagashishwa gukunda kuraba cyane muri icyo dushe bon ndakwiye ndakuraba parce que mbajanye no koga ariko ndakunda cyane ndi muri dushe ndumva nziki nta kintu ndaba gusa bangiye koga urumva rero nta ngibyo kuraba sivyo biba binjanye ikintu baza kuraba kanze ko gihari d'abord yo isabuni ndagayanje ko ihari kuko usanze tagere na wamaze kwambara impuzu zo none kwambara impuzu c'est-à-dire quoi ugenda muri douche ufite isume so bigoye gufata isume wambara ugeze ku ibibazo abantu bakurindiriye hanze bakurindiriye n'imibereho y'uko abicanga bakira n'idindirisi nico gihe ko ari tonto tadi tudo complexe tukuja oya nta complexe kuko ndi umuntu ni nkuko iyo nsohotse hari ibintu nibagije rero no muri douche mbwira ngo njeyo making sure yuko hari isabuni hari yo gayi wanje hari ibintu byose ntegeza gukenera brosse and colgate urumva ntibintesha umwanya kuko sinca nitegura kubera abo bantu bariko barandegera kuvuga mba nafashe umwanya wo kwitegura kugira ngo since dindirisi turabona adandaza kandi muri shop y'impuzu n'ibirato n'ibisakoshi n'ivyo yego wawe canke n'umuhungu bagahaye gudandaza no shop ya DF House canke ivy'iwanje tugusanze muri DF twinjiye indani turabona ibintu biri okay oya habijya n'ibya DF House iyo mvuze DF House irafise shop irafise television irafise byinshi rero jewe buri muntu wese arafise igisata ciwe kandi ndazi ko bizi ndadandaza ndagushimiye cyane reka murakoze abakozi ba FTV turashimiye cyane kandi mwakurikirana umugeme yitwa Dindirisi kandi umuco kuza babwiwe n'ibyo akora cyane cyane ibintu bashamikiye sinze akorera amarongoye hanyuma ko microphone ya Jean Kibaldine ko ndashikitse kwiganiro inyuma kamera ari was the best akate masa neza ndabwira ati utaragira subscribe ikionde hanyuma na comment abamusi mushaka duhana cyangwa mu bushikirize mutere byumviro ndabwira ati ciao